Uyu mwaka w'ibihumbi 2025 tugiye kwinjiramo hariho ibintu mwa mwifuza kubona ku Burundi n'imigenderanire yabwo n'ibindi bihugu. Ngo kahise gategura kazoza. Kumbure ko dukeneye kubanza kurabira hamwe ivyaranze umwaka turiko turarangiza wa 2024 muri ico gisata. Niyo nkuru nyamukuru turabira hamwe no munsi. Amahoro cane ni David nizere ko mumeze neza. Mu nama ya komesa yabaye mu mpera zo kw'icumi k'uyu mwaka, Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ko akuyeho visa ku bantu bagendera Burundi batahateba. Visa court séjour baje bava mu bihugu bihurikiye mu muryango wa komesa uko ari 21. Yabigize mu ntumbero yo korohereza uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu hagati y'ibihugu bigize umuryango wa komesa. Tukivuga komesa, ubu Perezida Evariste Ndayishimiye ni waramutswa ishirahamwe komesa. Mu gusozera ya nama igira 23 y'abakuru b'ibihugu n'amareta bigize umuryango wa komesa yabereye i Bujumbura, umukuru w'igihugu c'u Burundi yaratowe ngo azorongora uwo muryango mu kiringo c'umwaka. Perezida Ndayishimiye yasubiririye Perezida Hakainde Hichilema wa Zambia. Mwomenya ko komesa yashinzwe mu 1994 isubira ishirahamwe ZEP, zone d'échange préférentielle, ryari ryavutse mu 1981. Ku kijanye n'imipaka iri hagati y'u Burundi n'u Rwanda, kwigenekerezo rya 11/0/2024, leta y'u Burundi yarugaye imipaka ihana n'igihugu c'u Rwanda. Imvo yatanzwe nuko u Rwanda rutegura, rukagaburira, rukongera rugaha ibigwanisho abagwanyi bo mu mugwi tabara ngo bagaca baza gukora ububisha mu Burundi. Aho harimwo gutera ibisasu mu bibanza bihurirwamo na benshi. Ikindi naco nuko u Rwanda rwanse gutanga bagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi mu 2015 bahungiyeyo. Inyuma y'amezi arenga 10 umupaka wugawe, abashikiranganje b'u Burundi n'u Rwanda bajeje imigenderanire biyemeje kuzohura hatarenze itariki 31 Gitugutu 2024. Hari kugira baganire ku bibazo bitarishurwa bitosekaje imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri. Bari babipfunditse mu nama shikiranganje y'abaserukira ibihugu vya Afrika y'ubuseruko ijanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano yabereye i Zanzibar mu kwindwi. Nubwo bavyemeranije, abashikiranganje b'ivyo bihugu ntibigeze babonana. Ikibazo nuko kugeza uno munsi imipaka icugaye. Tugarutse ku nzira ya Serbia nayo, igihe yari mu nama nshinga amateka ku wa 18 Nyakanga 2024, umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yavuze ko kuba ibice 99% vy'abarundi bagiye muri Serbia baciye baja mu bindi bihugu vyatumye hahagarikwa amasezerano y'imigenderanire idasaba visa. Rero ngo hari ibihugu vyaciye bigabisha Serbia ko idahagaritse amasezerano yo kwakira abarundi ataviza isabwe bizoca bifatira ibihano. Serbia yaciye ihagarika ayo masezerano. Yamara ngo naho amasezerano y'u Burundi na Serbia yo kugenderanira ataviza isabwe yahagaze, hari icizere c'uko ashobora kugaruka. Wa mushikiranganje yarahumurije abarundi. Yavuze ko batanguye ibiganiro bishobora gutuma habaho amasezerano mashasha, aho uburenganzira abarundi bwo gusubira kuja gukorerayo ataviza isabwe. Ngo vyotuma baronka akaryo ko kongera kujayo guca kanoti, ariko batarekuriwe kurenga imbibe z'ico gihugu. Ubwa gatandatu twogaruka ku nama nshinga amateka yemeje ko Burundi bwo kwinjira mu muryango uhurikiyemo ibihugu vyishinze gufashanya mu vyago vy'intambara n'ibindi witwa G7+. Ivyo vyabaye itariki 10 Nyakanga 2024 mu ngoro y'amanama mu Kigobe, aho Audace Niyonzima umushikiranganje w'ikigega ca leta w'ico gihe yari kasigurira abarundi amasezerano y'uwo muryango yo gufashanya ku bihugu biri mu nzira y'amajambere, guhanahana ivyiyumviro vyerekeza ku iterambere, gukomeza imigenderanire no kugabanya amatati. Mwomenya ko uwo muryango washinzwe mu 2010 n'ibihugu indwi: Afghanistan, République Centrafricaine, Côte d'Ivoire, RDC, Sierra Leone, Haïti na Timor-Leste. Vyahuye n'ivyago vy'intambara kugira ngo bifashanye mu iterambere. Uvuka ku izina rya G7, Groupe 7,
mu nyuma uja kwitwa G7+ kugira ngo hakaryo ibindi bihugu ko kuwinjiramwo utagumye uhindura amazina. Ubugizwe n'ibihugu 20 no Burundi burimo. Ejo bundi naho itariki 14 z'uku kwa12 haruguruwe icese inyubakwa y'ubuserukizi bw'u Burundi mu ntara ya Kigoma muri Tanzania. Iyo nyubakwa yatwaye miliyaridi zirenga 2.5 z'amashiringi. Yinjiwe kuwa 14 Kigarama 2024 mu gihe hari haramutse higinwa imyaka 20 irangiye hatanguje iciyumviro ca ujirani mwema canke imigenderanire myiza hagati y'intara z'u Burundi zihana imbibe na Kigoma, Makamba, Rutana, Ruyigi na Rumonge. Hasanzwe hariho umugambi wo kubaka kijambere ivyicaro vy'ubuserukizi bw'u Burundi vyose. Muri Ethiopia ho hariko hadugiye igeretse incuro 8. N'imigenderanire n'Ubushinwa yarakomejwe nayo nyene ntiyasigaye inyuma. Itariki 8 Nyakanga 2024 igihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaratahutse avuye mu ikoraniro ryahuza igihugu c'Ubushinwa n'ibihugu vyo muri Afrika, umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Guilaine Gatoni yatangaje ko President Evariste Ndayishimiye yabonanye n'umukuru w'igihugu c'Ubushinwa Xi Jinping. Muri uyo mubonano Ubushinwa bwahaye Burundi ingabire yaba miliyoni 13 z'amadolari y'abanyamerika mu gushigikira ibikorwa vy'iterambere. Ubushinwa bwaremeye no gufasha Burundi kwagura no gusanura ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye. Igihugu c'Ubushinwa cemeye kandi kubakira Burundi inzu ubushikiranganji bw'imigenderanire no gufashanya bw'igihugu c'u Burundi buzokoreramo. Mu gisata c'ubudandaji Ubushinwa bwafuse amakori ku bidandazwa bivuye mu Burundi. Rosine Guilaine Gatoni agira ati muri iyo nama Uburundi bwarateye igikumu ku masezerano yo gushora ikawa mu gihugu c'Ubushinwa. Nkuko kandi tubisanga mu itegeko ritegekanya amafaranga leta ikoresha uyu mwaka, igihugu c'Ubushinwa cahaye Burundi ingabire yo gukora ibarabara rikata riva kuri RN1 rica kuri RN9. Iyo ngabire irenga miliyaridi 71 y'amarundi. Ibanki Exim Bank Chine yaguranye Burundi amafaranga yababa imiliyaridi 11 z'amarundi zo guteza imbere imbonesha kure. Tugarutse ku maviza, inama nshingamateka yaremeje muri Nyakanga amasezerano Burundi na Benin bagiranye bakuraho visa. Umurundi kandi arashobora kuja muri Singapore ata visa asabwe. Byatangajwe itariki 23 z'ukwezi kw'icenda n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Albert Shingiro abicishije ku rubuga rwiwe rwa X. Inyuma y'umubonano yagiraniye n'umushikiranganje wa kabiri ajeje imigenderanire n'ibindi bihugu bo muri Singapore Mohamed Maliki. Ubwa nyuma twogaruka ku migenderanire na Arabia Saudite. Ngo abarundi barenga 6,000 bo baramaze kujayo baciye mu nzira zabo. Ivyo vyavuzwe kuwa 20 Myandagaro 2024 aho umushikiranganje Albert Shingiro yamenyesha ko ku bwabo bakozi leta yashoboye kwinjiza imiliyaridi 8 z'amafaranga y'amarundi hamwe n'imiliyoni 7 z'amadolari y'abanyamerika. Mwakoze kudukurikira, aya makuru yasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira ejo.